examiner les plaintes individuelles conformément. Uyu ni Serafina Ruca ku mugufi n'umuyobozi ajejwe igisata candika ivyegeranyo ku masezerano mpuza makungu y'agateka kazina muntu Uburundi bwateye ko igikumu. Aha yariko asigura ingene umurwi ujejwe agateka kazina muntu ukora. Arashikirije ko uyo murwi ushobora kwihweza imyidogo y'abantu baba bariko bahohoterwa, aho ngo bigaca ku vyegeranyo uwo murwi uba uriko urasohora. Uyo murwi kandi ngo n'ibindi bihugu birashobora kuwitura kugira ngo mu gihe hari igihugu gihohotera abantu, torture mu gifaransa, uhave ufashe mu kubuza iryo hohoterwa mu gihe riba ririho. Uburundi bwaramaze gusinya amasezerano yemeza ko uwo murwi wokora, ariko nturatangura ibikorwa vyawo. None habuze iki? À notre état, peut adresser une requête au comité des droits économiques pour à notre état qui violerait les droits de l'homme. Dr. Sixte Vinyi ni muraba umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH avuga ko mu gihe uwo mugwi uriko urakorera mu gihugu runaka ngo iba ari inyungu kuri ico gihugu nyene. Ibi rero akaba yabishikirije mu nama yari yatunganijwe n'umugwi CNIDH, inama yariko irabera ku mugwa mukuru wa politike wa Gitega. Mbega mutubwira ino nama baramusemukanye n'umunsi yitubamwe bande mu gihe kwigikira. Murakoze cyane. Uno munsi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu wateguye ibiganiro ibitumiramwo imigwi itandukanye y'igihugu n'inzego zitandukanye z'igihugu, uhereye ku rwego rw'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, abashikiranganje batandukanye, na cyane cyane ubushikiranganje bujejwe ubutungane n'ubujejwe agateka kazina muntu, eka hamwe n'abandi harimo n'abari mu migwi idakurikira imvo za politike. Ibi biganiro twabiteguye rero kuko twasanze igihugu cy'u Burundi carashize umukono ku masezerano mpuzamakungu agwanya ibintu byo guhohotera canke gusinzikariza igufa ikirimwa muntu, ariko dusanga kuva igihugu gishize umukono kuri ayo masezerano mu 2013 ntibwashoboye gukurikiza ayo mategeko mu bijanye no gushiraho umurwi w'igihugu wigenga ujejwe kugwanya ihohotezwa canke isinzikarizwa ry'ubuzima ku bantu, bimwe twita torture. Kandi amategeko yo yavuga yuko mu mwaka umwe gusa uhejeje gushira ko umukono kuri ayo masezerano ko uba washitseho muri ico gihugu umugwi wigenga uzoza uragenda kuraba abafunzwe kugira ngo babone ubuzima babayeho, babone ko atanumwe ariko arasinzikarizwa ubuzima. Tugaca tuvuga tuti rero ibiganiro nk'ibi birakenewe kugira ngo inzego zitandukanye z'igihugu zimenye ko nk'uko twabibonye mu ma evaluation yagiye araba hirya no hino n'ayaheruka yose bagomye bagiriza igihugu cy'u Burundi ko kitarashiraho uwo mugwi wigenga. Tuvyitegereje rero duca dusanga kutabushirako bishobora kuba vyavuye nko kutamenya canke kubera uburyo. Nico gituma rero twahamagariye inzego zose zitandukanye z'igihugu tubibutse ko bateye umukono kuri ayo masezerano, tubibutse kandi ko biyemeje ko bazoshiraho uwo mugwi. Tugaca muraza kubibona mu byo tuza kuganira, turaza kubanza twige ingene imigwi mwene iyo ijaho n'ico ikora, hanyuma turabe ibihugu bishobora kuba zarashize mu ngiro ayo masezerano mu gushiraho uwo mugwi, hanyuma turabe ibiri mu Burundi vyodufasha kugira ngo uwo mugwi ujeho, nibasubira kugira andi ma evaluation babone ko igihugu cy'u Burundi cateye iyindi ntambwe kije imbere kugira ngo bashireho uwo mugwi. Ivyo twasanze kandi tuza kuganira harimo uko
hamwe mu bihugu bashizeho uwo mugwi mugabo ugaca winjira mu yindi migwi y'igihugu uba ijejwe ivy'agateka kazina muntu kuko murazi ko mu Burundi dusanzwe dufise kuva mu 2011 umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu kandi mu vy'ujejwe harimwo ivyo bintu vyo kuja kuraba abafunzwe harimwo no gukurikirana igihe cyose hagize umuntu asinzikarizwa ubuzima tugaca tuvuga tuti rero tworaba ko bikenewe ko hajaho uwundi mugwi no kuvuga ko duca dushiraho inzego dushiraho abakomisere tugashiraho ibiro bakoreramwo tugashiraho abakozi canke ko vyiza twogira nk'ibindi bihugu vyahisemwo nka Togo nka Cameroon hamwe n'ibindi vyahisemwo ko ayo mabanga yagenga yashinga umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu rero turavye mu Burundi turabona ko ivyo vyose ari ibintu twashobora gushikiriza inzego z'igihugu kugira ngo bagire ingingo bafata bazi vy'ukuri ineza n'ingaruka mbi yico yo gushiraho uwo mugwi kandi mumenye ko nko witegereje ingaruka nziza ni nyinshi ubwa mbere murazi ko iyo hakenewe yuko umuntu asigura ibibazo by'igihugu kenshi baca kuri uyu mugwi w'igihugu ugenga uje agateka kazina muntu ariko mu gihe hoba hariho uwo wundi mugwi canke hariho inzego ziraba ivya gusinzikariza agateka kazina muntu canke gusinzikaza ubuzima canke igufa ry'umuntu no kuvuga ko n'uwo mugwi ushobora gutanga raporo yindi iza gusigura ibintu ko biba vyabaye tukavuga tuti rero ivyo vyose bigiye hamwe byofasha kugira ngo igihugu gishobore kuza kiratanga umuco mu gihe cyose hagize ivyo bikeka ku gihugu cyacu cy'u Burundi umugwi musanzwe murongoye muriko muravuga umengo cyane mwitayeho kurwanya ivyo twita torture muri w'igifaransa ku bantu basanzwe ari abakozi ba leta abajeje umutekano mbega ku bantu bo usanga bafunzwe bari mu busho abari muri prison usanga bahohoterwa n'abandi bafungwa bamwe bavyita mu byo gutanga amabuji abandi bakavuga ko ari ugukugura ikibanza huryamo mbega hoho uwo mugwi hari ico mubivugako mu bisanzwe iyo tuvuze guhohotera agateka kazina muntu biri mu mice ibiri umuce wa mbere ni uko umuntu ari mu nzego za leta ahagaze mu gice mu ntebe ya leta aba yakoze ikintu gihungabanya agateka kazina muntu ajejwe canke uwundi wari we wese kuko murazi ko umuntu ari mu nzego abajeje gukingira abene gihugu uwo ni umugwi wa mbere mu wa kabiri naho nico twita omission ni gihe umuntu ari mu nzengo canke ashinzwe amabanga adakoze ivyo yarajejwe gukora muri ico gihe rero ni nk'ico uvuze mu gihe abajejwe amabohero canke abajejwe intwaro badakingiye bikwiye abo bantu bahohotewe naho nyine turacitaho kuko iba ari guhungabanya agateka kazina muntu murumva rero ntimuhave mwikitiranya ati umuntu afunzwe ahohoteye uwundi afunze ko tutogikurikirana turagikurikirana mugani dukurikirana uwo muntu dukurikirana uwarajejwe gucunga kugira ngo abone ko uwo muntu afunzwe agumana agateka kiwe none mu mwanya uyu mugwi utarajaho Burundi buhomvye ivyo Burundi buhonze ni byinshi ubwa mbere twibukanye yuko mu maraporo umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu usanzwe utanga hariho agace kavuga ibijanye n'ivyo vya torture ico ni cambere hanyuma ico uhomvye gakuru ubwa mbere nuko hariho ibintu bivugwa ariko ugasanga nta nzego zikwiye zabishikirije urazi ko leta iratanga insiguro igihe cyose haba ivyo bintu vya torture mugabo harakenewe umugwi wigenga kuko uba ufise wemewe cyane gusumvya izindi nzego z'igihugu hakenewe uwo mugwi kugira ngo igihe cyose bikenewe ko hatangwa insiguro igihe cyose hakenewe ko haba amatohoza uwo mugwi ugende ubitohoze kandi ube ufise uburenganzira bukwiye bwo kugira ngo ishikirize raporo ico ni cambere ica kabiri uhomvye igihugu gihomba nuko uko ugira umugwi ujejwe no kwita specialize ujejwe ikintu ni kuvuga ko igihe tugiye nk'i Geneve canke tugiye New York igihugu kirasigura mugabe iyo migwi nayo ibifise icicaro kidasanzwe kuko ica nayo iza igasigura kuko iba yagize amatohoza akwiye ikindi ca gatatu nuko murazi ko umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu gushika no munsi uracari kuri statut B
iyo stati nayo ituma umugwi w'igihugu yigenga ujejwe agateka muntu naho bafise raporo ubu ufise ico ushobora kuvuga mu nama nkuru y'ibihugu muri conseil des droits de l'homme ni ukuvuga ntishobora guhaguruka ngo ibeshuze ibinyoma bimwe bimwe biba vyavuze kandi leta naho iyo bibeshuza yoyo ivuga nka leta haba hakenewe umugwi wigenga ushobora kubibeshuza muri ico gihe rero uwo mugwi wagiyeho ni ukuvuga ko naho umuntu atoba yahagurutse muri ico cicaro cy'umugwi w'igihugu ujejwe agateka muntu ashobora guhaguruka muri uwo mugwi mushasha ujejwe gukinga ivyo vya torture agaheza akagira icashikirije agatanga n'umuco vyofasha cyane.